Yes, nchuti bakunzi ibiganiro bica kuri The Real TV Show nkuko muri ko murayibona ni the one and only abazana bitandukanye Nduwarugira rero nkuko mubizi narabemereye kubazanira abagiye batandukanye kugira ngo tuyege ku bigiye bitandukanye atagukumburana ubu rero no munsi nagiza amahigwe adasanzwe kuko nako natembera muri ville mvugishije umujama acambwira ndahari ahubwo ingo tugira ico twiyagira rero nashatse kugira ngo tugira ico tuyaga kuko hari bamwe mu bantu bariko barambaza kuva ku igenekerezo rya 16 aho twagize ikibazo barambaza bati mbega none ku muntu twabuze tutanka yagiye ivyo yariko aratunganya bizoba bigikunda bizoba bigishoboka bizobandanya mbega urunganwe gwizerera muri social media ko rugiye kubaho gute rero hariho bimwe n'ibindi byinshi tugiye kuyagana no mutumire wanje yitwa Simbizo Semavumba umunyoni je murabizi nababwiye nitwa the one and only Alan the Real canke Nduwarugira. Yes nchuti mukunzi nkuko nabikubwiye ndi kumwe n'umunyoni Simbizo Semavumba canke Papa Mwamikazi. Mzee ni aje imisi myinshi misi myinshi cyane warampevye ariko ntiyari myinshi ntiduhenda abantu je natwe twaravuganya kuri Simbizo Semavumba twarahuye duburi hariyo kwa Samuel kandi Queen Mwamikazi w'umuziki Queen of Stage yaciye posting ngo niwe muntu wenyine ashobora kuvuga ko ari Queen akabigaragaza mu mpande zose ariko Simbizi gendo baze Madesa ni mubaramukanyosha Madesa uvuze nabi Natasha maso yi ngo ubugize ibibazo zinabazo kandi kubera iki sivyunguka none mwabya n'umwamikazi ariko ego nivyo we wavuze ngo no mwamikazi w'umuziki mugabo mwa kino gihe barafise abantu bita bamikazi abona inzara bikira bavuga hama ko bavuze yuko namwe muri basumirinda ngo muvugana ndayicebere kutakanisa wakazina kandi kandayicebere yamuhungu warazi Kirundi bamwita Kongomani mugabo Kirundi cinshi kazina kandayicebere nako ni nyina mugasi natahuri none gasigura iki ngira ni bya sumirinda bivuye muri ivyo nyene nsumirinda ndayicebere n'utundi twinshi kuko burya abantu kenshi bariko baravuga bijya bayivugana inzara nibo bafite ico kibazo bagaca bagomba kugitako n'inzigo none nkanje uri kurandaba kurana ko nsinsa n'umuntu afise inzara taba neza hera hasi gushika hejuru duguza ini puma nasio fake pumua je sinambaye pumua aho umuntu wese namango pumua simbire kare tubere ngabaganiye ujya munsi Jordona uri kuravuga Natasha nikte umusanga yambaye kirato ngo nikte yarapostinze ijya content ariko kandi hari wambwiye yuko yavuze yuko muzojana bishitse akagira amahirwe uri tayari kuja gushigikira tayari kumushigikira reka hari wavuze ngo none wamukurikira ngo nayo image ufise mwino minsi ngo mengo no bufu cyane ababwiye ati mugabo warabonye kijya video yasa neza kandi ni kamera yavuze ngo mfise image yo bufu hari bavuze ngo sigaye utwara itere ngiye ugiye muri marathon ntango rare ndayitwara no siyo gwanye happy mon frère telefone mfise si itere vraiment nginga he nukuri si itere vraiment nawe no kiri pochette mzee ashaka katika Samsung iyi telefone ni itere kweli Samsung cyane ni oji oneshe marke basi ni Samsung ni oji simizira katwagiye itere mwaro gusa uyo kenshi usanga ntogeje bunoze ntahanaguye ututuboro nkaho nyene no blendage rimwe trace ngaho none image yosa neza gute mugabo imeze bon reka nanje kwa Dione reka nanje ndakubaza ni wajana na Natasha no tucitwara iyo telefone mu kugira uduhe content zizobera muri Kenya igikuru si content igikuru ni content ishemeza aho konze bagiye gufata content ni cyaye ndashaka no kumuherekeza reka nanje kuba namuherekeje reka nanje no mustare man bibaze ko nanje batamfotora nanje ati na Simbizi niyo yari kwa nijwa nini kubera iki mimi cameraman je kamera rabitanze nisha depose ni videographer mzuri na mimi none haro bitajyohera none kubera iki nsa n'ubufu reka nanje nambara ikoti noge nisiga amavuta nanje nicare bankamere wego kweli igihe ngira mariage imodoka ikamfana kuri bata ni mwamfotoye
Lakini ile walisema ni content. Oya ni mwafotoye ni mwabiposte. Na na foto ilivuma mbele ya mariage. None je nabifotoye. Okay. Ati sema vumbera iramugwaye. Imodoka iramupfaje. Lakini upigwa envelope ya 2 million mzee. Na mama la mama. Tasha ndakumbe kwanza mbele ya Natasha. Ufukura anachukua gari kama ile. Nende kugira protege. Natasha mabu. Ngoya. Anda ichebe. Jewe Mburugini bangiriye devi imiliyoni 12. Mzee nani mie? Ndaichebe. Sasa niko na siku natembea na mguu naguze ibirato bishasha manake ni hari ukuntu rero iyo habavye ju ura ndavyibushe ngaha mu matako wabirutse ngo amatako hari gusanga riri boka rero yinjiye gutya ndiko ndatabagura uri guratambuka n'amaguru kubera amafoto maravyibusha none marato horo ugira na première dame yako Maria ile si marato tu kidogo ni misozi mudu yego turagira marato mugabo higa marato semeza ngize nagize amafrotema okay rero mugasinogira amafrotema mu marato basaje miliyoni 12 devi Mburugini kuri Mburugini iyo ni shasha oya ijya nyene yari iri modoka ya kera muho yasa sare ko ndateretse uko na ngapi mi ndiko na Mburugini amini ko na 10000 yura nterera 10000 amini ko na 10000 sasa kaduterereze kwande rero aho ushaka kwa Natasha la bosi wapigwe tiki ya Nairobi ufukura pigwa Nega bro birakuryoheraga mandi ko ndaraundinga muri kino gisanga. Amugano ubu ari kuri yumvira ingene wari kurapaka. Gaje nta muntu nuko ndabwira nta modoka shasha nkeneye. Je nkeneye Mburugini yacu. Uko mwanya ni gwa ntubwire. Ntuvuge ngo ndiko ndagufujira mu bitandaba. Kumba agomba kunyinjirira sinisabire. Je sino kuinjirira. AKA nani? Ndayi. Ori ndayichebe. Je banyitande? Ndayichebe. Kandi urazubihiganwa ja. Alengi Stefano yakaguha. Kubera ubu uraziriga higanwa proclamation mu kwa gatanu. Iya higano nka mabuja yarimo. Okay. Sivyo? Kwa rero ka mwamikazi nk'uburazi ngene nzaho gatahana. Cyane nagiye gucya abapolisi barandoma. Ndi ku imoto. Waje gusaba miliyoni 12. Oya siduze ndiko ndasaba. Oya kwezi. Baguterere gusa. Ayo bashobora. Wari we wese mugabo bibashi. Kandi bako bagenda banterera buke. Kwagi shimire cyane professional. Aramujama kina gapira ngakaze sana. Abakina umupira ni benshi. Kaza akina umupira mwishi. Bana Blaze kabisa kumwa bwaranshikiriye. Bamwita acha yiyuma. Canke Y555. Ewo ni Nyange Yusufu. Ndayishimiye. Burundi yatumye equipe mu Faransa yandika Kirundi. Urenze Messi wa Burundi kweli. Ndayishimiye. Uziko ndayishimiye gatoyi. Ndayishimiye uzi yuko yanyibukije. Yanyibukije ingene Messi yamaze imyaka 10 atavuga yego ururimi rwo muri Espagne kubera sister wiwe bamuzanye ko ibintu by'uburasiste kubera atazi rujya rurimi avuye muri Argentina aje kwiga muri Espagne kubera subiye inyuma Messi ngo byamuteye umujinya amara imyaka atavuga rujya rurimi acha asubira kuvuga rujya rurimi rwo muri Catalonia inyuma atwaye Ballon d'Or igira 5 naho nyene kwijambo ahandi hose yavuga ururimi rwabo etela wowo burisha wowo abacha wowo abacha Nyange iyumvire Nyange atuma nise yandika ngo isabukuru nziza ndayishimiye ni mu post nzikandika akandi kana ni kubera baza agaciro kiwe ndakunda umuntu bamenya agaciro kiwe no agaha agaciro abandi bro. Okay. Jesi ndabona umuntu afise umutima nka Nyange. Okay. Nukuri kw'Imana. Ibi ndabikubwiye suko ngo ABCD. Suko ari bofre ko yatwaye mushikanje buki. Ashika ko ndabazi gasi. Wewe navyo umenye wewe. Nivyo wacu je Bob. By'umuryango. Jewe Nyange ni bofre. Okay. Mugabo vraiment saluta hari hose. Imana bandanye muhezagira kujya kugurutura gukeneye. Burya mana yaba barundi dutahura icarico umuntu abariko aratuma Burundi buvugwa umuntu abarika kuko break ni gihugu ciza man. Ni gihugu ciza. Urumvaga bras? Okay. Urana umunsi bazi ko wa munsi avuga ibibombe mu gisagara. Urazi ko intamba zari zifise match. Match yari hegiye kubiryoshe cyane. Byoshe. Tabakaraye bagiye umwanya muto. Mugaje
nagiye nsanga Nyange ibereye mu isi aratekanye. Ujya mugoroba? Yego. Okay. Mu Buyenzi. Yipushe n'abatama mani. Tavuga ati mama urabone no nivo kera Buyenzi urazi hagize n'ingorane abantu waca barahunga abana bagaca ndaje urahakuriye. Mugambona bari kwibarabara aratekanye. Ufite ikizere ca urayibona Burundi ngene buno musi bwubatswe. Sha navuze ati eko atanu ubwoba takibazo. Yego yambariye papa uraza football ngene babiyambariye. Nipenda sana ndavuga ati salute. None Simbizi tutabeshanye. Uratanze ubutumwa kuri Nyanga ati message yarashikiriye. Imbatari banga ni message ya gute? Pole. Ega barazi ko mfise imburugini. Message ya mpore. Pole. Okay. Mpore sema vumbe bana pole sana. Bana tunombe ni fani kwa sababu muhaye rouge. Tukiendeka fresh. Mungu atakubariki tu. Kandi ngaha bavutse. Bikomeye bidasanzwe. Nukuri kw'Imana vraiment la kumanda musengera ubitwa Nyange n'abandi bakinyi bose bagira Jozi na Instagram frère wanje yitwa Diege. Niwe muntu wa mbere yatanguje kuza arahabushimye abakinyi. Naramuherekeza za 2016 ndibuka duhereza trophée meilleur joueur du mois. Akakura amafaranga yiwe ndibuka bitwa ba Jure ulimwengu ba Caleb na Caleb twageze kumuha agashimwe mengo muri 2017 abitwa babizindavyi abakina muri Vitalo kandi ivyo bintu sinzi mengo ntibigihari. Urabona basi nk'ibi we yabikora muri music muri football. Yego gusa yamuherekeza yarafise ikinyago cyitwa Burundi Sport. Hama nahabona nanje naciye mpambana mu muziki. Wawe kakanyaka yanze. Tijibu. Wajibu. Tibagezweho. Agezweho kuma n'aba boss haci. Urumva ni bon. No musabona yuko ibintu biko biragenda neza to. Simbizi je ncunguza umwanya umwete. Kuko ibikorwa ndagusanzemwe birakomeye cyane. Ariko kandi twarayitubutse. Kuko ndazi yuko narakurikiranye urubuga rwawe ndagukurikirana muri vyose na hose wagiye uracamwo. Urabizi inshuro nyinshi twahuye nagenda kubaza bimwe mu bikorwa ukamengo niho narindi kandi atariho narindi. Ariko ku munsi wagenekerezo rya 16 waranditse no majambo unkorekeje nino foto abantu bari korana kuri screen. Wagize ngo natakaje umuvyeyi umugenzi iruhukira amahoro papa. Aho naho nari meje kubona post nayo ya Mkombozi. Ubona yuko inyuma yuko wari umaze imisi mukoma mugabo ejo mwari mwahurije ku kintu kimwe. Aho yari yagize ngo Imana ikwakire mu bwami bwayo nshuti yanje Ministre Gabi Ugaga. Nabuze umugenzi yarakiri muto namushasha mu bushikiranganje ndibuka ubwanyuma twavuganye ku vyerekeye kuvugana n'abatwara Facebook na YouTube ko twogiriyanira amasezerano imbuga zikariha. None uragiye bitaraba bikiri mu nzira Imana ikwakire mu bwami bwayo. Kimwe mu bintu nagumye nibaza hari nababimbajije kuko ndibuka turiko turaremesha abarundi tuti mu Burundi turashobora kuhatungira birakunda. Yamara twibuke yuko Facebook na YouTube ubushobora kukuraba mu minsi iri imbere Imana bikunze nzokuraba nkaba ndakwinjirije. Nzokora reaction ku rubuga rwa kuri post yawe nkaba ndakwinjirije. Mugabo kino kibazo urabona yuko bamwe bariko baravuga neko mwatubwira ntituja dukorera igihugu twerekane ibi content muhira zizoriha natwe twashaka kwigira ahantu ziriha. Izo abigikunda mega nashaka imbere yuko uza kumbwira ikijanye n'imbuga tuanze tuganire kwanza kuri Muhisi Gabi twabuze tutaro. Gabi yarinde kuri Simbizi. Gabi kuri Simbizi yari gatangwa ari umugeni. Hama mu nyuma umuvyeyi urazi leta ni leta amvyeyi mugabo kandi urazi yuko n'umuvyeyi mukuru dufite ari umujama w'ugwaruka mu adolescent. Kaka ni sawa urumva so cyane son excellence rero novuga neza yuko Gabi yari umushikiranganje 100% yumva nyene yumva imbono ya nico yari umukuru w'igihugu. Kuko uravye abo yararongoye ugacuraba nuko yari yitwara nka ministre. Urabona directement yuko yaratahura neza ati jewe igisata ndimwo ndakirimwo nabo. Arazi neza yuko igisata yatwara
kirimwo bitwa gute bamenyesha amakuru kuri RTM bitwa Floribert arazi neza yuko ari kumwe na Floribert kandi arazi neza yuko ari kumwe na Chevare Rupfu general bashara Daniel nati abizi neza ati kandi ategereza kuba managinga bose ategereza kuja mode Floribert kandi agaruka amode Rupfu oya Rupfu ni wagoye simbizi ni bisanzwe simbizi ko ata bintu bipfuye akivuga okay naho yabivuga byari birira imiti afuma avuga ati moya mbiri cyane nkagerageza nkavuga bazi nkakoresha imvugo mbabarira amato mugabo Chevare manyare nageze kumva ibintu bya Chevare ndavuga ati baza kuzimya baza kurabira uruhande sike ndikumwe n'umuvyeyi cyane ndi n'umwana mugabo rero wewe rero yari umuministre avuga ati aba bose nabanje kandi bose negeza ko bajera sivyo rero novuga neza yuko n'umuministre yaratutse pana bya bindi ngo bamugisata igashaka gusanga biraryoshe wara nk'umuministre atfate nk'amagara y'abantu akabaza abaganga bose bo mu gihugu twe rero ministre wacu twese twe dufise na groupe duhuriyemo twese abatwara bose so atarimwe muri gwacu urazi ko abaye n'umujournaliste ndazi yuko nabajya ba Floribert kwibitanga nambari ntumba ngene babitwariye bamwe usanga bambaye amakoti nyine cyo yababwiye ati ngo basi arakabora yavuze ari ukuntu ngo baneglige baje gutora inkuru kaneglige ngene babambaye abakameramane ne hari abakameramane abashishije mwijisho mu kameramane ashaka kuza muri mariage yambaye butura oya pani butura ukuntu abateknisye mu ibintu byo kwambara urabizi si bose umupeti bukorari uramaze kuwana bari afise kamera bari ni bari abasa gute bali anaweza ataka mpiga chini ata present sasa wewe ufise kamera ajeni nigezwa kuzana none ajeni umusore Starboy afise kamera basa gute ni abantu umustar nyene none rero iyi ni monde yiwacu ntacho kunegri abajya barabizi yuko bataboneka mugaje mudutari mpiga wa umvirize ngene bimeze twebwe abapeti baje niko nakubwira monde utahure izi twe turimo yego bagabo baraza ko arabaziti ntazopfa bone nuko gusa yego mugabo hari igihe umumesha usanga umukamera mugate bana we ebana cameraman mbanza kubanza kugira nk'ibi ntivyemewe n'amategeko muje mari karangamera nguye ibi mwuga wo kumenyesha amakuru haraho vyanditse oya nibirimo nkawe wabona ati ndaho mu contre jour biragumusha sana urumva nkawewe acavuga ati uraho nyanze amategeko akaranga mutima kumwuga mugabo twebwe sasa aba bose rero twese yadutwara nigeuze mandevu akiri nywele nishato mzee sawa rero kuri yo cyanyisha canke ugacugira nuko fresh batusubira hariya rero kugira content voilà nubona ariko nshaka kumbwira Gabi kuri Simbizi yarinde yari umuvyeyi tunegeuza sasa safi Gabi yarinde Simbizi nijewe Gabi yari umuvyeyi mbali sasa sound itaenda sonasikiani hapa ibi byose mu cyo bita deontologie journalistique umugabo kumenyesha amakuru ibi ntivyemewe bacha bakubwira ati ibyo byose banzugira iki aje usanze ku ndundi haje ndundi culture usanga ni serieux bya wambonye uturori ibintu byakuja urayibona rero menyero yuko rero umwubahwa yatahura yuko wambaye uturori ukujya nyene uri kwiradiye uruwiwe naka kajagari turiko turakora nga ntateko na rimwe twarenze turabiwe mugabo nka ibi bishishije kuri televiziyo y'igihugu bakubwira ati ivyo bigira iki bikagaheze voilà ndibaza nga haronda gutahuje uramenye neza ministre twari dufise wariwe kandi amaze kumenya ati turi muri 2026 haramaze kuba des innovations kwisinza ibintu byagiye birahinduka amategeko yo kumenyesha amakuru yabaye yo kuva kera ndibaza amategeko yo muri 1800
bacandika bijya bikaratasi ajyamajurno bandi sana dukoresha nani ya France ndake ntasa n'amategeko yabayeho hamaze kuza radio ntaza n'amategeko hamaze kuza televiziyo ntaza mu bisanzwe ubu hamaze kuza rero iyi internet nana amategeko yagenda araba mizajuru agenda hinduka ubu rero haje rero ubwa mbere amakuru twayakura ku muntu umwe uribuka kera abantu tufunganye imyaka indirimbo twazimenyera muri Oderadis kwa nibo bonyene RTNB yonyene niyo yarifise amantu denya ama parabola kurana satellite bashobora kubona ama emission ibigezweho hanze bakabituzanira none ubu Tele 5 ubu ni natabifise nta numwe alors uba makuru yi Detroit d'Ormuz uravuze simbizi Detroit uba makuru ya Detroit d'Ormuz ntituyazi usanga no mu Facebook yayanditse voilà rero nuvuga yuko umuministre dukari dufise utubuze yamenya abo bose yukarabiwe kandi agomba kubakadra ibisigura neza yuko yari umushikiranganje wa communication abushitse wa vrai kubera yarakoze mu bisata by'isi bya communication yamujama yoshoboye n'abaririmbyi none gamukuru ndamubona kira kitu yarabazi kandi yaguhamagara mu izina so yakwise apana bya bindi ngo karabasasi no we Karume yamagara Karume ni gute none Karume yabimenye gute uyu ari sanse ko bazisatu oya ni Karume ndakuzi urumungu wabakari akavugana nyina ministre azi ni izina ryaso naho uvuka dufate ko jeunesse ihomvye nuvuga neza yuko oya ntituraho iyo tuvuze igihugu ngo kirahomvye mu oya igihugu mu bisanzwe ibiri important nivyo yasiza koze mze yego igihugu nigipfakara igihugu ikintu kiba gikomeye ni guha agaciro urugendo yaragejeje kuko burya hari icyo bita principe de continuité de l'état kandi gusomeye muze ni principe voilà le principe de continuité de l'état est une règle fondamentale du droit public à valeur constitutionnelle garantissant que l'état et ses services publics fonctionnent de manière régulière sans interruption malgré les changements politiques c'est vieux ou les crises il assure la permanence de la personnalité juridique de l'état et de ses engagements. Okay. Urabyumva? Naho hahinduka inzego. Bigomba kugira iki? Kubandanya. Bayita principe de continuité de l'état. Ni principe isanzwe iki. Bisigura yuko nambu no munsi mu byo yashize imbere ari kwegereza ubushikiranganje benebwo twebwe twiyumva neza yuko tugiye sijya kuri Lorraine du Golf twa Dodora twashika twinjira ati muvyeyi uraho basha nibandanyiritse bisigura neza yuko twari twegeranye kujya amategeko ibyacu yaduhamagara ati kumwe ko muri bashasha ibintu tubijere gute yegeze kutwicarika muri Novembre imingo hari tariki 6 yaratwicarika tariki 6 zuko 11 muri 2025 turicara turayaga aba influenceurs gusa apana aba journaliste influenceurs gusa urumva cyo turakana groupe WhatsApp duhuriramo twese bwo turayaga duhanahana ivyiyumviro hari n'ivyiyumviro tweko turategura ubu tuko turapanga kugira turabe ibyo twohindura n'ibyo twogerako ngabo ntaco ni bon abazoza bose muri ya principe tuzobandanya nabo ikibazo rero gihagaza ego eske umurindi yarafise mu kugira ngo arondera amasezerano n'izo mbuga kugira ngo uri mu Burundi arihe edusure kubona Balvin baja muri Kenya kwera ko izo mbuga ziriha cyane eske urafise icizere woremesha jeunesse cyane gose n'ubundi bamwe baragira amanyanga zikabari ntuzi ko abarundi twiyaranje ariko iby'amanyanga si bose babimenya ego si bose babimenya mugabo kuko iyo ayo manyanga atabaho na leta ntiyo kuyumviriye kuronda ibyacu biri by'iwacu nyene byacu nyene ikintu gusa gihambaye nuko umurindi yarari ko aho yaragejeje nizere yuko nuzo musubirira zo cyabandanyiriza kuko hari ibintu izo mbuga zisaba igihugu hari amategeko bisaba mu bya obere mu bya protection du droit protection y'abantu zenya ko bya copyright ni ibintu byinshi bisaba kubona yuko amakori ari protege kuko rabizi neza yuko izi mbuga dukoresha sigwacu imbuga z'abanyamahanga z'abanyamerika n'iz'abashinwa n'iz'abaki ajya amafaranga baba batwaye twebwe kenshi tubaduha ama commission
ajya amakomisiyo nayo nabone barayakura ku ikori bagashaka gomba kumenya ati none iryo kori rimeze gute ricahe sivyo na bica bisaba kurazi neza yuko abantu bose baba bafise monetisation ugomba kuba ufise numero d'identification fiscale kugira babone neza ko uri amakori urumva ivyo byose rero ni ibintu bitegerezwa nivyo reka riruka navyo kandi karabitunganya rabigejeje kure kandi ndizera neza nukuri ndizera yuko nuzo musubirira zobandanyiriza nukuri ko Imana reka nashobora zobafise n'igihugu nikeneye amadevize cyane ubu rero hagomba habe mu bisanzwe jewe ndi umuntu nizera neza yuko iki kintu ciwe iyo dufate nk'ubu akigerako wana ko ntari bwamare n'umwaka bugabo ivyo yaramaze gukora birarenze byari binini amezi 8 mu mezi 8 yamaze kutwisharika n'umukuru w'igihugu mu mezi 8 umukuru w'igihugu twese aratutse kubwiwe yatwegeranije twese no kwanye n'icubahiro yabanje kwanza kutwegeranya turayaga itariki imwe umengo z'ukwezi ku 12 twese twinjije kwa ntare twese none gamutse wari bwigere wumva inama y'aba influencer bavanze n'aba journaliste ga nibazo si bimwe wazawumva umesha makuru arahagurutse urumva nyene icyo umukuru w'igihugu ca kibazo cy'ukungana kw'imishahara twebwe ari imishahara dufise uraduhembwa nande urumva twese dukora amakuru twese dutanga inkuru mugabo ntidusangiye iki ibibazo cyo tuvuga ati muze jewe nk'ubu kubera kugira monetization yanje ibe ngira amanyanga maza kwitinza igihugu mbaza kwitwa mu Tanzania cyangwa kugira monetization ibe active mugabo hamwe yoba ngaha nuronka menshi gusumba woni jewe mugabo uwundi agaca kubwira ati ikibazo cyo kunganisha iki imishahara twebwe none urasikia kama twebwe nta kibazo twebwe ikibazo dufise ngo ni solution dutanze amakori menshi twinjiza amadevize menshi ya mishahara bamesha makuru baca bagira iki baca bayinganisha unaelewa ibyo bitu safi sana manake sasa ndo mana rero vyiza je narabona neza yuko ati iki gisata cogira gutya bwo bushikiranganje bwa mbere bwinjiza amafaranga menshi muri leta ibaze umuntu wese akoresha Facebook yinjiza amahe je hari umushefu ujyari neretse gasirino Dinaji ni sawa wenda kufana vya hatari sana fo jenda kufana sana wewe bose asafise imiduga wabonye rino bose afise imiduga ari kure turaza kumwegera pataro mubaza to muduga tumubaza to muduga hano barateye imbere wose je nta musani akora indirimbo imwe ngabo karonze umunyamusagara gondeje noje nigeza vyibo n'ubwonko bwose yagiye kuguma karonde ari ibintu batamenya amaye ni arongora azovyibo oya wishinze abanyamusaga n'ingorane turasiyimvye tubandanye mbiriza bro anabikubwira wana wishinze abanyamusaga sibizi tuguye muri angle turashavuga amateka y'umuhisi umva wishinze abanyamusaga urana bavuga ati ngo iyo hari ibintu ukora rukurarangura amabanga ngo hejeje ngo gacaho kubita ikintu ku mutwe ngucudai twavu canke bakagukanga bisigura neza yuko rero biga ntuzeye ari ubwonko uri kurarekura cyabibaze rero nka rino gihage ubwonko hajya rino umukozi yego yashaka sanga afyondeka nimba baguma shira kwa Madrid kugira umutwe we ukomere urumva waruheje kuvuga amateka n'ivy'imishahara n'ibiki ariko je ndashaka tu biraryoshe raba raba kera abarimvye baraba leta raba bafise imiduga yabo none nkora bafise gazo umushahara 2-3 Rino urafise umushahara wewe kera abarimvye bose bahembwa na leta oya uhembwa na leta yahe kera abarimvye bashanchwa minsi bakorera za orchestre nationale mugabo ndabira ubigenga afise n'imiduga kera umurimvye ugira aje hanze aje Buraya leta yamurungika mugo baragenda none singuge ntiyawe ri Buraya arafise urazi rero ugiye baracungana na Joel hage bari bazi ko irushye bakumayo sibizi nigiki usaba mugabo iciza abanyakayanza bararundana ko muze nuzo kushinga abanyakayanza twagiye simu anza umbe muzehe reka twanze tugende kugira ucumbwira sindava muri sujet ministre arazi yo tugeze bro ndashaka nka hamwe kuko ijwi ryawe rirashika sivyo uwoza musubirira nigiki kintu wifuza yuko yo kwihutira kugira ngo ya jeunesse rikirakora mu kwerekana ivyiza by'igihugu cyo kuri social media wana nk'ubu nyene uwo kubaza ati none kukiri no jagiye Buraya akagaruka
kera bagumayo kubera inzara oya batabona nivyo nyene urumva babona aho baza nivyo rero urumva nk'ubu nka minister yarahari yarazi neza ingene twe twiyungunga ingene dupambane tubaho ingene tuguma dusa neza uko nta mushahara dufise nta makonsere nta n'amadiri turimo ngaho mugabo yarazi amabanga yacu sivyo kwera twicara tukayaga akamenya ati none wewe ubayeho gute kamubwiza uko ati mugabo kugira mbeho neza gusumba nk'abandi bisaba ibi nibi urinze ubona entertainment bamaze gutangamwo imiduga ibiri ubu na Prophet of Jesus yavuze ati aba gospel nabo reka ndabatema urabyumva gamze bisigurike uno munsi game ifise ahantu igeze kandi ahantu hose muri Super Beat Award ministre niho yaraje umuhisi yarahaje sadiri wewe arazi urugezo twebwe tugezeko secteur yacu twe twitanga secteur privé arazi neza ko secteur privé iza kunganira secteur public tubwerera aba privé yarazi neza aho tugeze ko kera baririmbye baraba leta aba journaliste baraba leta bose ngabo no musi abantu bakora ama content ubu turigenga ahubwo rero tuvuga ati yari karagwana urugamba rwo kugira ibi dukora bize gusahiriza trésor public ni mpamvu rero novuga yuko ati nuwoza nta mpamvu nimwe yo haba yo tuma atwari gikunda oya ategerezwa kubandanyirizaho yaragejeje kugira trésor public tuyivyibuhisha yego nagushimire cyane Sim je ndagushimiye gose jewe ni jewe wewe ni wewe ndo warugira nuko nyene dukora makuru gipara akili mandevu akili nywele sindomani miacha kidogo twanda dusabira umwuba kwiruhukira amahoro ntagere umuntu amukurikiza amarira no kure kubera agiye nk'intwari nta twebwe tukora turi muri kino gisata cha entertainment turazi jewe nka jewe ndazi neza umumaro wiwe ndabizi narbana kure nabo mumagara mu nama nshinga amateka ni Simbi ja wicare haje usigure byo igarakora no bivuga nsinziri naho ntotora amadokima yiwe uravyumva bro parce que jewe umwubahwa twarayaga cyane jewe nyakubahwa twayaga cyane hariho n'agafoto akagerenda guhaye n'onyene yakandonke inbox ya gafoto yari barapasa kuri RTN Reka ndakwibutse yuko ari The Real TV Show nitwa Ndwarugira uyu ni Simbizi wa Semavumba hari iciyumviro ku byo wumvise hari icyo ushaka gushikiriza hari icyo ushaka kubaza iciyumviro cyawe hano kwa Natasha Simbizi kandi Devi imodoka ni miliyoni 12 no guterera